mu minsi heze hariho amakuru yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko ca kibazo ca leta twita concours national cahora gikorwa mu mwaka wa gatandatu yuko kigiye kugaruka. Twagomba rero tubabwire yuko ayo makuru atariyo. Ayo makuru siyo namba, ijya concours yakorwa mu mwaka wa gatandatu ntabwo izogaruka. Ariko twagomba tubabwire yuko mu mwaka wa gatandatu tuzotunganya ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri baheje umwaka wa gatandatu bafise amanota meza kurusha abandi kuja kwiga mu mashure y'akarorero. Ico kibazo rero turimirije kugitunganya, kandi ico kibazo kizotuma ducagura abanyeshure baje mu mashure y'akarorero. Abo bazoba abanyeshure baronse amanota meza kurusha abandi bazoba baronse amanota meza batahora baronka amahirwe yo kuja muri amashure y'akarorero, tuzoca tubarungika mu mashure ya leta afise uburaro. Hanyuma abamenye umwaka wa gatandatu batashoboye kugira amahirwe yo kuja muri ayo mashure y'akarorero canke yo kuja muri ayo mashure y'uburaro, bazoca barungikwa mu mashure asanzwe kurya byahora bikorwa. Abo banyeshure rero bazoja mu mwaka w'indwi mu mashure ya leta mu ndaro, twamenyesha yuko ata mafaranga y'ishure bazorihishwa kubera wa mugambi wa leta wo kwigisha abana ku buntu. Ariko abanyeshure kubera bazoba bari mu buraro bazosabwa kuriha amafaranga ajanye no buraro be n'amafaranga ajanye no gufungurirwa, ariko amahera y'ishure ntibazoheza ngo ayasabwe.